Turabaramukije banywanyi ba Heritage TV Burundi, turabahaye ikaze mu kiganiro umusomyi n'umwanditsi, ni ca kiyago kibabwira ku nyandiko zitandukanye z'abakristo kugira ngo tuzimenye, tumenye abazanditse, tumenye ubutumwa burimwo, kandi zishobora kudufasha mu buzima bwa misi yose kugira ngo dushobore kubaha Imana, kuyimenya, kuyizera, kuyikorera hamwe no kwamamaza izina ryayo. Nkuko twama tubikora, twama dufise igitabo tubafasha gutahurira hamwe n'umutumire wacu, hanyuma kugira ngo mushobore kugira gusa imonjo, mushobore kucisomera, mushobore kumenya ubutunzi burimwo, ari mwebwe mucisomera nyene ko dukoresha ibitabo mushobora kuronka iyo mushoboye kutwandikira. Uno munsi nyene dufise umutumire mushasha n'igitabo gishasha, tukaba kandi tumuhaye ikaze umutumire wacu. Turaguhaye ikaze mutumire. Murakoze cyane. Mazina nitwa Claude MANIRATUNGA, sanzwe ndawizera yo mu ishengero rya Emmanuel. Ndubatse, hanyuma kazi ka misi yose sanzwe ndumwigisha, ariko kandi naraciye no ku ishuri ry'ivyigwa ndoramana. Ego, turaguhaye ikaze cyane, ukaba ukorera no mu byo guhimbaza Imana mu ishengero. Ego cyane, ndakorera mu gisata c'abaririmbyi n'abacuraranzi kugira ngo by'ukuri babeho bazi ico babwirizwa gukora hamwe n'ingabire zabo. Amen, amen. Claude, turaguhaye ikaze kuri Heritage. Mbega uno munsi tuza kuganira ku gitabo cyitwa gutega Claude. Murakoze cyane. Uno munsi tuza kuvugana ku gitabo cyitwa ivugabutumwa canke kujana ubutumwa bwiza. Ni igitabo kiryoshe, nizera ko tuzagira ibihe byiza. Ego, uza kwituganira ko ni igitabo canditswe na ndega Claude, hanyuma ninde? Ego, igitabo canditswe na R.C. Sproul, yarasanzwe ari umurongozi w'ishengero, kandi akaba ari n'uwize ivyigwa ndoramana. Hampande y'ivyo ni umwanditsi, yaranditse ibitabo byinshi bishika kwijana. Muri ivyo yaranditse igitabo kivuga ku kwera kw'Imana, yongera aravuga no kujana no gutoranywa hamwe n'Imana. Ego, yaratanguje kandi n'ishirahamwe rukristo ryitwa Ligonia Ministries, aho ari kiganiro ari ishirahamwe risanzwe rikorera no ku mbuga ngurukana bumenyi. Ego, n'ibimenyesha amakuru bitandukanye asanzwe yarakoranye navyo, ndiko ndavuga muri kahise, kuko kurangiza kuri we nuko ariko gupfa mu 2017. Ego, yapfuye amaze imyaka 78. Ego, ni umunyamerika ava muri leta ya Pennsylvania. Tuzi mu bitabo bitandukanye, hari n'ivyo tumaze gukora ngaha, twizera ko n'ivyo tuzokora muri kazoza. Urakoze kuri ubwo buzima bwa R.C. Sproul, Robert Charles Sproul. Iki gitabo mu ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri kivuga iki ga Claude? Kino gitabo mu ijambo rimwe kivuga ubutumwa no kubujana. Ubutumwa hamwe no kubujana canke no kubujana. Igice ca mbere R.C. Sproul akoresheje uburorero bwiwe bwa kera, ivyamubayeko, aravuga ico ubutumwa bwiza buri hamwe n'ico butari, akanakoresha kandi incete ca Paulo kw'ishengero ry'i Roma. Abivuga gutega Claude, niko ubutumwa bwiza butari, niko ubutumwa bwiza buri, uko Sproul abivuga, ariko kandi yishimikije ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. R.C. Sproul atangura kugereranya intambara zaba muri kahise, aho agerageza kwerekana ingene intambara zigigukana kaziriko ziraba wasanga zitabera hafi y'igisagara. Hanyuma aza kwerekana uza kuzana inkuru y'abantu basanzwe bari mu ntambara, azanye inkuru, aza kuyitangariza abantu basigaye mu gihugu, novuga ngo carungitse bagiye kugwana. Ku ruhande rumwe haba hari n'inderetsi kuri abo bantu basigaye mu gihugu kugira ngo bashobore kwitegereza ibiriko biraba. Rero nk'inderetsi aza kubona umuntu yirukanga cane, barahitamwo imisore gikomeye yiruka cane kuko nta buhinga buhari bwari buhari ico gihe ushobora
kumenyesha amakuru nk'ubu tubona hari ubuhinga ngurukana bumenyi ikintu kibaye muri Ukraine ubunyane uzokibona ku telefone yawe siko vyari wasanga hariho nk'inambuko z'ibirometero 2000 muri ico gihe rero haba hakenewe undi muntu aza atangura rero yerekana ingene uwo muntu yirukanga cane ikiba kimuzanye kiba kimwirukanza kugira ngo azane inkuru nziza y'abantu bari hariye kurundi ruhande nabo baba biteze kumva iyo nkuru aranavuga yuko ariho nabashika bagashobora guca bapfa bahejeje kuvuga iyo nkuru baje bariruka cane bafite inkuru nziza nyene hamugabo bagata bakaruha intsinzi kurundi ruhande bavuga bati twe tuzoba tuyibonye iyo nkuru kugira ngo twumve inkuru nziza ego rero aragereranya akoresheje muri kahise kubw'ivyo hama bwa kabiri arongera akavuga ko Pawulo bwiwe aza kubigaruka ko mwikete yandikiye shengero y'Abaroma aho avuga ngo ese ibirenge by'uzanye ubutumwa bw'ivyiza ingene ari vyiza aza kugereranya akoresheje iyo mvugo yakoreshwa muri kahise aho vy'ukuri haba hari umunezero witezwe kandi ku rundi ruhande ko uwuzanye inkuru nawe aba yifuza gushikana iyo nkuru idasanzwe ivyo rero acaza kubizana ku nkuru ya Kristo aho vy'ukuri igihe Kristo yazuka hariho abagore batatu bagiye kumva basanga yazutse asanze yazutse kuvuga ngo bagiye kubwira inkuru abigishwa 11 avuga ko iyo nkuru igihe yatangazwe yo yari inkuru idasanzwe si inkuru nk'izindi zose avuga ko si inkuru y'abantu batsinze mu ntambara si inkuru y'abantu batsinze amatora ariko ni inkuru y'umwami w'abami iyo nkuru abishikiriye ntibasiga uko nyene ni inkuru igira icikoze ni inkuru uyumvise imusigira ihinduka rero aca aheraheza avuga ko ubutumwa bwiza biva mu ijambo ry'icongereza rya kera gospel aho ari kuvuga inkuru nziza canke kumenyesha inkuru nziza arisha avuga ko ikomoka mu ijambo ry'ikigiriki evangelion bisigura inkuru nziza haba rikoreshwa mu isezerano rishasha canke mu isezerano rya kera ni inkuru irengeye ivy'intambara ni inkuru irengeye ivy'amisiri inkuru y'ukubohoka ivyaha ni inkuru y'umwidegemvyo ku bantu b'abanyavyaha ni inkuru yo kunywana n'Imana ni inkuru kandi ishingiye kuri Kristo si inkuru yari yo yose ngira aca subira ngaha ubwa kabiri ariko arabandanya unasa kuvuga ku butumwa bwiza ubwabwo gusa ahubwo ni igikorwa co kubujana canke igikorwa co kubwamamaza davyo dukunda kwita ivugabutumwa aravuga ati ivugabutumwa ico arico aravuga ati kandi ivugabutumwa ni gikorwa ni itegeko kubera ni Kristo yasize abitegetse ko abigishwa be babikora ariko kandi arabitandukanye no kuba icabona abantu benshi baritiranya kuvuga ubutumwa bwiza hamwe no kuba ivyabona mu buzima bwa misi yose Claude iki gice naco arasisipura cagura gutega Claude murakoze cyane umwanditsi atangura asobanura ivuga butumwa icarico nkuko muhejeje kubivuga avuga ko ari ukujana ubutumwa hanyuma kubwiwe atangura avuga yuko ari itegeko rikuru twahawe n'umwami Yesu kandi iryo tegeko kubwiwe akoresha imvugo ngiriranye yuko ari kidodo ishengero ryahawe kugira ngo rishobore gutwara ubutumwa ariko kandi aca yongera akagaruka ahavuga yuko umuvuga butumwa atandukanye n'icabona cha Kristo akongera akanamutandukanya nabyo yise gushingira intahe Kristo aravuga ko icabona ca Yesu Kristo umuntu arashobora kumubera icabona mu buryo butandukanye mugabo atari ko avuga ubutumwa bwiwe arashobora kuvuga kuri we ariko atari ko ari ko avuga we niho atsindagira cyane arerekana nk'akarorero uri kubona abantu bakeneye gufashwa mu buryo by'amagara ibyo bakeneye barafunzwe bafise inzara hamukagira ico koze ku bwabo nshobora kuvuga ko wavuze ubutumwa bwiza ahubwo waseruye umutima ugaragaza ko
buri cabona c'Imana kuko werekanye igikorwa c'impuhwe. Rero arashimangira cane mu kwerekana ko gushingira intahe Kristo canke kubicabona ciwe bikorwa na bose, ariko kandi tugeze ku kijanye n'ivuga butumwa naho hantu uvuga ubutumwa bwiza atebera ku Mana yarungitse umwana wayo Yesu Kristo akaza kugobotora umuntu yishwe n'ivyaha, aboshwe n'ivyaha, hanyuma akamuhereza ubugingo. Aranagaruka no ku kintu kijanye no kugira abandi abigishwa ba Kristo, aho garagaza hamwe n'itegeko rikuru rifatanye n'ishengero kwari kugenda kubabwira ubutumwa bwiza, hanyuma abo babwira ubutumwa bwiza bakongera bagafashwa kugira ngo by'ukuri babeho ubuzima bushushanwa n'umwana wa Yesu Kristo. Wow, avuga ati kandi hashobora kuba ikibazo ko hari abantu babivyabona ntabe abavuga butumwa, ego kandi abavuga butumwa batabivyabona. Byose birafatanye ubicabona kugira ngo abantu babone Kristo, hanyuma niyo bamubona ushobore kumuvuga. Ego Mugabe y'abantu babonye muri wowe bakabona ko wizeye nto wavuze ubutumwa bwiza. ego Wow, Sprul avuga ati ivyo biri ibintu rero ari twibaze yuko bikwiye gukorwa, terige abantu bibaza ko bikwiye gukorwa n'abantu b'imbere, n'abafite ibikorwa mu ishengero. Mu Kristo nyene ndashize muri twamugina asanzwe ko nta mu Kristo asanzwe n'udasanzwe, mugabo wundi adahagarara ari imbere ngo avuge ubutumwa bwiza, akibaze yuko bitamuraba. Atakoresha akarorero ka misezerano rya kera, agakoresha Yetiro ariwe tuzi nka sebukwe wa Mose, ariko arerekana ukuntu yakoreshejwe kugira ngo afashe Mose kuremuruka umutwaro wo guca imanza wenyine mu gihugu ca Isirayeli, kamwisha ubwo bwenge bwo kurongora yifashishije abandi banyisere twovuga basanzwe. Ati ni gicapo ciza twibaza yizere yuko Imana ibikuri atanga no mu vyerekeye ivuga butumwa no mu vyerekeye kandi gushitsa iki gikorwa ca Yesu Kristo. Wo ducira ku mayange naho. Ego murakoze cane. Sho aragaruka cane ku ishengero rya Isirayeli muri kahise, aho uri kusoma anaguma garukana ingene ishengero rya Isirayeli ubwaryo ryasa nkaho gitegura nkaho umengo n'ingabo, nkaho umenga n'igisirikare. Yaranavuze yuko aho uhejeje wese amashuri yisumbuye yacashirwa mu gisirikare, hari ukuntu ubuzima bwabo bwari bufatanye ko amabiteguye guhangana n'abansi ku mwanya. Ivyo aza kubizana yerekana yuko ugiye kuraba n'ishengero mu buryo bw'inkemu tuza gusanga ari igisirikare canke ingabo ziteguriye kwama zihangana mu buryo bw'inkemu. Hanyuma kubijanye rero n'uruhara rw'abakirisu basanzwe canke bato nkuko babivuze, abo dukunze kwita les laïcs. Ego mu gihugu c'u Burundi hari naho mengo twobitinya kubivuga bisanzwe bihari, aho bivugwa ko mengo bijanye n'ivuga butumwa ni ry'abantu twama tubona hari imbere, bama babuvuga bama bagena nkaho mengo ivuga butumwa ni ry'abavuga butumwa. Ivyo bisanzwe bihari ku Barundi, turabivuga. Ariko kandi nkuko warojeje kubivuga nta mukirisu muto yabaho, ubundi bwobwo ni nago ruhara rero umwanditsi ariko arerekana aho Yetiro yari umuntu bigaragara ari muto menga no ku ruhande kuvy'Imana ariko ikora nawe iri kwirakoresha. Ni umwisirayeli munyamidiyani. Ego ariko ararabira ku ruhande byo Mose ariko akora ingene abisirayeli bamwitura bamuzanira imanza, Mose wose ugahera rikarenga yicaye abumviriza, aramubaza ati ivyo uri gukora n'ibiki? Tuza kubona Imana iza kumukoresha aho vy'ukuri amufasha kubijanye n'ingene yotunganya kandi bijanye n'ikorwa yarajejwe. Aramubwira ati raba ingene wotoranya muri abo bisirayeli abakuru b'abanyakuri bashoboye guca imanza kandi badashobora kujya igiturire, no kuvuga ngo ubakuze ubagire bakuru, hamuba ubahe kuzezwa abantu. Aravuga n'ibitsigire bitandukanye 55 100 hanyuma abo bantu abisirayeli bo bashikira ubwa mbere bababwire
byose babacire imanza zizobagora abarizo bazokuzanira wewe gusa ubandanye ubigisha ibyo byagezwe n'amabwirizwa y'Imana. Tuza kubona amufasha rero kubijanye no gutunganya, tuza kumufasha ingene aza gushiraho abigishwa bakora nk'ibyo ariko akora, tuza kubona kandi amufasha no n'uburyo baza kubikora. Rero uru n'uruhara rw'umuntu wo ku ruhande ayo garagara ari nka muto mugabo Imana ikoresheje kugira ngo habeho gutunganya ubwoko neza. Rero Spur aza kubigaruka ko yerekana ko umukristo wari we wese ashobora guterera, aza kongera kubifatanya n'ingene ishengero rya Kristo ari umubiri, abigiranya n'umubiri aho umubiri ufise ingingo nyinshi, ugasanga urugingo rumwe rumwe rurafise uruhara mu ishengero. Ni nkuko n'umukristo wese yizera afise uruhara mu bijanye n'ubwami, mu bijanye n'ibikorwa by'ishengero, atari kuba sindabibazwa nkaho mengo ni vyabanaka. Aza kubigarukana no kukijya twajeje kuvuga caho naho uza kuba wabaye cabona, naho uza kuba wabaye ubushingire naye Kristo, by'ukuri hari ico wakoze waterereye. Ariko kandi kubijanye n'ijana butumwa n'umuvuzi w'ubutumwa nta kindi we wateberako, ateberako kuri Kristo icari igikorwa ciwe nico bisigura ku banyabyaha canke abizeye. Ego igice ca kane nyine abandanya muri uwo murongo akavuga ivyo yise ivuga butumwa ritunganije canke ico yise l'évangélisme iri systématique. Avugamwo ukuntu utegura umuntu ko avuga ubutumwa bwiza wisunze umurongo kanaka cyangwa gushiraho urutonde kanaka, kugira ngo abakirisu cyane cyane ngo ntibakunda ibintu by'urutonde umenga ntibingo mwemwe. Mbega abivuga gute? Ni ivuga butumwa rifise umurongo kanaka wo gukurikiza canke organisation canke planification iri rimeze gute? Murakoze cyane. True aragaruka kwerekana ko ubwa mbere nkuko twabibonye ishengero rumba ko ari itegeko ryo gutwara ubutumwa bwiza, ariko kandi abo bantu ntibashobora gutwara ubutumwa bwiza batabanje kuregwa, batabanje kubwirwa ibyankenerwa. Ni igikorwa c'ijana butumwa mugabo hari ico gisaba. Kubwiwe agaruka kwerekana ko ubwaryo ishengero ryo bari kwiye kuba rifise urutonde, hanyuma urwo rutonde n'ingene bazobikora, n'abantu bazogenda, abo bantu ico bazotwara, aho bazoja, umwanya bazomara, ico bizobasaba. Aragerageza kwerekana wewe aho yaraherereye ingene bashobora kumara amezi kanaka bariko baravuga ubutumwa bwiza. Hakaba hasigaye n'abandi ku rusengero bariko basengera abagiye kwamamaza inkuru nziza. Kubwiwe rero aza kugaruka ahantu yerekana ko aba bantu bari mu ishengero n'abantu baje kuregwa, baje gukuzwa, ariko bijanye n'ivuga butumwa bwaryo no gusohoka. Birasaba gusohoka, mu gusohoka ninde? N'umuntu yabanje kuba yateguwe, hanyuma maze gusohoka azobaza ico giye gukora, n'ivyo azosangayo, n'umwifata azogira, kandi yemezwa cane n'abamufashije. Aza kugaragaza rero ko kubwiwe ico yita ingene ivuga butumwa ryabwirizwa kuba ritunganijwe no kukuntu haba gusohoka, hakaba kuvugwa ubutumwa bwiza, umuntu ku wundi bakashikirwa n'inkuru y'agakiza. Abo bantu bahejeje kubwirwa bakaca baza mu rusengero, kaca kiba ikibanza co gukuzwa. Babanze babwirwa ubutumwa bwiza, babwiwe ubwaribwo, hanyuma bafashwe kubona ko banizeye, hanyuma bahuzwe n'ivyanditswe vyera kugira ngo bamenye uwo mwami, hanyuma bakuze gushika ku rugero nkuko Pawulo abivuga, gushika aho baba bashushanijwe na Kristo, kandi nabo bashobora gutangura kuja gufasha abandi mu gusohoka. Ariko Claude, mbega iki ntico kiba yukumenga ivuga butumwa ni ikintu kiba rimwe ivyo tukunda kwita un événement. Turafise jeudi ya evangelisation, mercredi ya evangelisation, mugati hari ubuzima bwa misi yose. Mbega ni sinitwaca ariko aravuga ngira ngo ntashaka kwa mu mutego wo kwibwira ati ivuga butumwa riteguye no kuvuga yuko tuzogenda gatatu mu kwezi kuvuga ubutumwa bwiza. Mbega ntibikura ikintu cyo kuvuga ubutumwa bwiza mbega ku munsi ga Claude?
murakoze cyane. Spro aravuga ko ibijanye n'ivugabutumwa umukiriso wese abwirizwa kuraba ko ryakozwe ku munsi naho utabura umuvuzi w'ubutumwa bwiza wabwo kuko aravyagura kerekana yuko bose atarabigisha, bose atarabavuga ubutumwa, bose atarabapasitori. Mugabo bidasobanura yuko mu mabango yose umuntu ariko arakoreramwo ibijanye n'ivuga butumwa bitamuraba, kuko ari itegeko, ari kidodo ishengero ryahawe, kandi ishengero akaba arabizera. Uwizera wese ahari biramuraba ku buryo bahantu asuzuma yuko vy'ukuri ivuga butumwa ariko riravugwa. Mu yandi majambo, naho utabuza gutsindagira kugira ngo uvuge Kristo icari hamwe n'igikorwa ciwe, ubwawe urerekana ingene uyu muntu muzi kubagukikuje ugashinga intaye. Hanyuma kubijanye n'ingene ishengero ribatunganijwe rimwe mu kwezi, rimwe mu ndwi gusohoka, ivyo biba bije nk'abera bakoraniye hamwe mu ntumbero yo gusohoka nk'abera n'ishengero. Umwe wese afise urwo ruhara ku kazi, afise urwo ruhara muhira mu muryango. Musanzwe turavye mu vyanditse vya tuza gusanga ni itegeko rikuru, n'umwami yategetse. Hanyuma Yesu ubwiwe ariko arasengera ishengero, yavuga ngo arasengera intumwa hamwe n'abazizera kuko intumwa egome. Tuza kubona ari igikorwa rero kiraba uwizera wese. Wow. Tugere kwijana butumwa la mission. Ego. Gice gishiri canyuma ko turegereza ku mpera. Ngo Bibiliya yere nigo rufatiro canke ngo iratanga urufatiro rwijana butumwa. Arasipura avuga ati jana butumwa si ikintu abantu bashitseho gusa ngo bikunze kuvugwa abazungu bagiye guhindutsa imico abandi n'ibindi. Ati muga Bibiliya irafise urwo rufatiro kandi irarutanga. Ego urufatiro rwijana butumwa canke urufatiro la base de la mission muri Bibiliya n'uruhega Claude canke ruramaja he muri Bibiliya? Murakoze cyane. Spro atangura avuga ngo ubutumwa bwiza umuntu yatanguje kubutangaza n'Imana ubwayo. Imana niyo yatangarije inkuru biciye mu kurungika Kristo Yesu. Hanyuma Kristo Yesu nawe amaze guseruka, no kuvuga ngo yaravyerekanye mu buzima bwiwe, mu rupfu rwiwe, hamwe no mu kuzuka no kuduga asubiye kwase. No kuvuga ko ariko arerekana Spro avuga ko imfatiro z'ubutumwa bwiza bwa mbere ni Imana. Ni Imana itangaza inkuru, ariko kandi ni Kristo ubwiwe kuko yarungitse nawe ishengero. Ishengero tubona ari intumwa bwa mbere zavuze zamamaje iyo nkuru nziza kugeza yaho abizeye bashikiriwe gushika naho natwe muri kino gihe twashikiriwe. Rero urufatiro rwo kujana ubutumwa ni Imana biciye muri Kristo Yesu, hanyuma ishengero rikakira ico gikorwa, hanyuma ishengero rikaca rishishikara rituma rirungika abagenda kuvuga ubutumwa ahantu hatarashikirwa n'ubutumwa bwiza. Wow. Ati igice tumenyereye ku rukundo Imana yakunze bari mu isi rwo gwatumye itanga umwana we w'ikinege. Ati hakurikira umurongo uvuga yuko Imana itarungitse umwana wayo ngo aze gucira urubanza bari mu isi kugira ngo bakizwe nawe. Imana niyo mujana butumwa wa mbere. Ati ubwo niko rufatiro rero. Ati abavyumvise nabo turabibona bariko bararungika abandi mu ntwako tubona mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, nibaza ko bivuga uko nyuma majambo make. Hanyuma Claude ngo abakristo nyene ntibakwiye kwicara ahantu kugira ngo abatarakizo baze kubarondera nimutubwire vya bintu. Ariko nibo bakwiye, iryo tegeko rivuga mugende. Ivuga ngo bazozi iwanyu. Abakristo ngo ntibakwiye kwicara barindiriye nyene yuko abatarakizo baza kubarondera. Arakoresha ururero bwo mu buzima bwiwe, agakoresha n'imigani ya Yesu Kristo muri Bibiliya, yerekana ukuntu by'ukuri ni kibazo cyo kuja kurondera, si kibazo cyo baza kuturondera. Abivuga gutega Claude? Murakoze cyane. Spro atangura avuga ngo abantu babayeho bibaza ko atabantu bazimiye. Ahandi naho vyoshika bakaba ngo barazimiye,
birashika ko umunsi umwe ukazotora inzira bizorangira neza. bizorangira neza. Aravuga ngo hari ukuntu tubayeho nyene twarikuye mu bwenge, dukoresha imvugo ikunda gukoreshwa no mu gisagara, twarikuye mu bwenge tudashobora kuraba ibidukikuje ibiriko biraba. Wewe avuga ko nimba vy'ukuri atabazimiye bahari, hanyuma n'abazimiye bishoboka kazotora inzira biciye mu isanganya, ngo nta mpamvu nimwe kurungikwa kw'ishengero, ntibikenewe yuko ivuga butumwa rikorwa, nta n'impamvu Yesu Kristo yari kuza. Nandi majambo ivyo vyose bishira hasi kuri kwijambo ry'Imana. Arateba cane yongera avuga ku butumwa uko yabuvuze Luka, avuga ko Kristo yaje kurondera no gukiza abari barazimiye. Nandi majambo hari abantu bazimiye babwirizwa kuronderwa kugira ngo bashobore gukizwa. Aragaruka kandi akerekana yuko muri uko kurondera niho hari n'uruhara rw'ishengero. Aratanga akarorero yihereye ku bwiwe, avuga ko umunsi umwe umugenzi wiwe yamuhaye urufunguzo azoshobora kugenda kumurabira amafaranga igihe azoba adahari. Muri coffre-fort yiwe yo muri banki, yari coffre-fort yo muri banki. Hanyuma urwo rufunguzo aramubitsa nk'umugenzi wiwe, maze kurumubitsa waragenda iyo yararoye. Hanyuma heze amezi aramutelefona ati ndakeneye vyihuta amafaranga. Acaragenda kuraba aho yashize rwa rufunguzo, ararondera, arasubira aho yibaza ko yarushize arabura. Aragenda aduza amatapi, aragenda muri tiroir, hose hashoboka arabura. Yandika mu gitabo ciwe avuga ngo yari umwigisha, acagenda kubwira abanyeshuri biwe nimuze mumfasha. Ababwiye ngo bose bagenda mu nzu bararondera, ibaze class yose, ishure ryose ririko riragufasha kurondera aho uba kugira ngo barondere urufunguzo. Avuga ati nari nataye umutwe kubera urufunguzo rwabuze, nkabona ingene umugenzi wanje andorereye kandi ari ikintu kidafise insobanuro. Ariko ndababwire maze kuronka ubwo rufunguzo nabaye nk'umusazi, naritereye hejuru. Avuga yuko yabuze ingene avyifatamwe, yagize umunezero utagira uko warungana. Mbe nimba nagize umunezero ari ikintu nataye, mbe bimeze gute ku bantu bazimiye? Aragaruka rero ku migani ya Yesu Kristo, aho yatanze umugani ku mugore yashoboye guta ifaranga ryiwe. Hanyuma mbenge ntibizomusaba kurondera itara, ntibizomusaba gukubura kugira ngo ashobore kugirane kurondera iryo faranga rimwe yabuze mu mafaranga yiwe 10. Bizogumera gute igihe azobabonye iryo faranga? Azohamagara ababanyi biwe bose baza ati nukurehe ya faranga narironse, afise umunezero ko abantu bose bazoba bamenye ko ari faranga yabuze. Ati n'umunezero udasanzwe n'igikorwaho iyo ari umuntu naho yerereza. Ari umuntu bimeze gute? Acaza akerekana ku mwana yasavye se itunga giye ngo agenda arajyaya rirashira rirahera. Hanyuma ariyumva ati kasubire kwa data arashobora kunyakira. Hanyuma ashitse saki mubona hari yagusa ati umwana wanje aramugombera, ategeka ko babaga bagikora umunsi mukuru. Mbega uwo munezero se yari afise, naho uwo bavukana atashoye kubinezererwa kuko atigeze abona ibintu nk'ivyo. Ivyo byose rero abigereranya n'ingene mwijuru haba umunezero iyo umwe ashoye kwakira Kristo nk'umwe mukiza mu bwo bwiwe. Rero birakenewe yuko turondera, birakenewe ko dusohoka, birakenewe ko tuvuga ubutumwa bwiza. Amina. Birakenewe ko dusohoka, birakenewe ko tuvuga ubutumwa bwiza. Niyo majambo tuzakurangiriza ku kiganiro cacu. Tukaba kandi tunagushimiye cyane Claude ko watuganije kuri kino gitabo c'igikorwa nyamukuru canke la grande commission ya Yesu Kristo, civuga butumwa wadufashije gutahura cyane. Wakoze kuza kutuganirira Claude.
kanani ndabashimire twizere ko Mwakoze n'ikindi gihe kudutumira. yego n'ikindi gihe tuzokwikora ko niba kuzoza kudufasha ego tukwifuriza amahirwe mu byo batubwiye byinshi usanzwe ukora ukorera mu n'Imana turagukengurukiye cyane ubwa nyuma murakoze cyane yego tukaba tugarukirije ngaho ikiganiro cacu umusomyi n'umwanditsi tukaba tuzosubira mu kiganiro gikurikira mubandanye mukurikira ibiganiro vya Heritage TV Burundi turabakengurukiye kandi turabikebanuye